Ndabaramukije mwebwe mose mudukurikirana aho muherereye hose mu mpande zine z'isi tubabwire ati mwiriwe cange mwaramutse bitirwa n'amasaha muriko muradukurikirana ko Jenny Twakodi the Black. Iyi ni BInfo News, ndabatumirire kugira subscribe nyamutarabikora kugira ngo ibiganiro vyacu bibashe gushika kuri, kandi hashoboka tugiye kuganira ku kiyago novuga yuko kitarambiranye gito cyane, tubabwire ukungene ibitero biriko birabera muri Kavumu biriko biragenda muri rusange. Hari benshi banatubajije ibijanye n'ibitero vyabereye ejo mu Minembwe birangira FARDC inigaruriye ubuce butari buke. Tugira tubabwire yuko FARDC nkuko mubibona muri kano ka video nabacishirijemwo aha hari muri Mikenke ubwo FARDC na Wazalendo bari bahejeje kwigarurira kano gace nkuko twababwiye mu makuru twabahaye ku munsi wejo. Ariko uno munsi no nkundiye dutebe ku bitero biriko biraba ngaha muri Kavumu. Kavumu ni muri Sud Kivu, na gace kamazemwe igihe kitari gito inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Shaka tuyagire hamwe imvo n'imvano z'ibitero biriko biraba aha muri Kavumu. Rero warakoze subscribe bizokorohera kugira ngo ubandanye ubana natwe mu biganiro nkibi. Amakuru dufise mwiri joro ryake nuko FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse n'abajya bari muri coalition yose ya FARDC bagavye ibitero vy'amadrone neza na neza muri Kavumu. Boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Turaza kurabira hamwe igituma FARDC iriko iratanguza ibitero bidasanzwe aha muri Kavumu. Mu bitero vyabaye ni bitero novuga yuko bateye surprise inyeshamba z'u Rwanda zisanga mu muriro utazima, mu gihe bariko barabarasa mu buryo budasanzwe bakoresheje uburyo budasanzwe bw'amadrone. N'amakuru yizewe kandi atahenshi muri ayumva. Kavumu mumve yuko umuriro Kavumu iri enfe, Kavumu iri mu muriro, ndetse n'abene gihugu benshi bamaze gutitimira bavuga ati ibi bitero turabicikira. Ni FARDC iriko iragirane, iriko iragaba ibitero mu vyononekariye mu bitero vyariko biraba. Nuko amakuru tumaze kuronka yizewe, FARDC yamaze kwica abasikare bagira kuri 6 b'igihugu cy'u Rwanda muri ibi bitero vyariko biraba, kuko amakuru dufise nuko hahavuye haduka infanteri cyangwa ingwano yo hasi, abazarendo baciye baca hasi. Nukuvuga yuko FARDC iriko iragwana simultane makabisa niyo iriko iragwana ngaha muri Kavumu. Amakuru dufise yizewe, 6 soldats rwandais déjà morts, bamaze gupfa, bamaze kuva mu mwuka abo basikare 6 b'u Rwanda muri ivyo bitero vya FARDC yari kiragaba kwizinyeshamba z'u Rwanda hariya muri Kavumu. Mushobora kwibaza ati eske ni kubera iki? Kurundi ruhande ntihenze ndagira ko ndane babwira FARDC yakomerekeje abasikare babiri nkuko yonyene yavyitangarije. Des soldats za FARDC ni nkomere kabisa, zikomeye kandi nkuko vyamaze kuba bija ahagaragara n'amasokuse yacu ari mu ivyo bice. Batubwiye none babwira yuko amasosiyete civile nka Okapi ziriko ziravuga ku bijanye n'imirwano iri kirabera ngaha muri Kavumu. Tunasesangurire hamwe igituma FARDC iriko iragaba ibitero ngaha muri Kavumu. Kavumu na gace kari strategique, na gace karimwo n'ikibuga c'indege ca Kavumu gicako avitayema yizinyeshamba z'u Rwanda. FARDC kubona ikirahagaba ibitero ifise umugambi udasanzwe, ndetse mu kuburizamwo imigambi yizinyeshamba z'u Rwanda. Ati gute? Nta utabizi yuko cyangwa biramaze kugaragara yuko M23 iri kiragomba kuvugurura ibitero ngaha mu gisagara ca Uvira.
ntabwo bogaba ibitero muri Uvira badafise Kavumu canke iriya misozi ihanamiye Uvira batayambaye. Aya namakuru dufise kandi yizewe. FARDC imaze kumenya ayo makuru niho guca itanguza imigwano ikomeye cyane ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu bice ziherereyemwo. Iyi migwano imaze gutangura ni ukuvuga yuko FARDC ikira yikora mu kugira ngo ishobore kugabanya inguvu z'umwasi umwadversaire aduyi bahanganye kugira ngo inguvu zishobore kugabanuka kugira ngo ntibaronke inguvu zo kuza kugaba ibitero aha muri Uvira kuko murumva yuko ibintu vya bisubiye ubisi mu gihe M23 yosubira kuza kugaba ibitero ngaha muri Uvira. Ibi rero biriko biraba mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika yoyo yamaze gufatira ibihano leta y'u Rwanda kuyishinja cyane cyane kukungene irikira bafasha inyeshamba mu kwica bene igihugu no gusahura bimwe muri sosore ya Kongo ndetse no kwigarurira ubuce butandukanye mu buseruko bwa Kongo. Ushobora kwibaza ati ibi bihano hari feedback bigiye kugira kuri ku mirongo y'urugamba canke bigiye kugenda gute? Ubundi bwo vyamaze kugaragara ariko bitabuza yuko imigwano ikomeza kandi ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Kongo zinagwana ya ntambara mbere ya Runyota nkuko amakuru yacu akomeza canke ama antenne yacu ari mu ivyo bice ariko arabitubwira. Rero ibi bihano ntabwo u Rwanda go gwabishize ku mutima cyane. Bino bihano nubabwira yuko u Rwanda atana agaciro gwabihaye kuko imigwano iracyakomeje. Bivugwa yuko kugenekezo rya mbere ukwezi kwa kane ya tariki abenshi bitwa iy'ububeshi azoba ari tariki yanywa hukura kwinyeshamba z'u Rwanda muri Kongo. Ibi vyatangaje rero kuba dukurikirana mumve yuko imigwano igikomeye kandi idasanzwe na cyane hariya mu misozi miremire ya Fizi. FARDC kiragerageza gukinga igishoboka cyose kugira ngo umuji wa Uvira ntusubire gusatirwa n'inyeshamba z'igihugu cyo Rwanda. Muri make mu karere nivyo twa turababwira ariko tutibagira kubabwira yuko makuru y'isi ibintu bitoroshe aho Iran ehejeje kurasa ku kibuga c'indege ca Dubai. Ku barundi bari bafise ingendo zo kuja muri Dubai ndibaza yuko ku munsi w'ejo byavuze ko ibibuga vy'indege vyongeye gukora byo hariya muri Tanzania ubumwe z'Abarabu, ariko no munsi ndibaza yuko vya vyasubije inyuma kubera ko ibidasanzwe biriko birabera hariya mu bihugu vyo mu Barabu ndetse ku bibazo bafitaniye na Israel ndetse na Amerika. Rero kuba ariko barafata ingendo no babwire ko bokwiyubara kuko ikirere nta bwari ciza. Iran ikirarekura ibibombe n'ibisasu bitewe ubwo mu kirere bishobora guteza impanuka ku ndege. Rero wese badukurikiranye kana gushimire cyane nizera ko bamaze kuri subscribe hama turongera guhurira no mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi to kumenya twatohoreza makuru y'imirongo y'urugamba kuko ibice byinshi bikura bera mu migwano byose turaza kuza tuze turabibegeraniriza muze murabimenya kumanya ku mwanya. Bye bye.